w'ijambo turaganira nk'uko mubibona havuga ngo umuhigwe ninde. Umuhigwe ninde. Dufise ingene tubona umuhigwe hano kwisi. Ariko kandi twashaka kuraba ico Imana ivuga iyo iravuga umuhigwe. Baradusomera kuva ku murongo wa 5 gushika ku igice cya 17, Yeremiya igice cya 17 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 8. Badusomere. Ukuri ko Uhoraho agize ati aravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho. Azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa, kandi ntazobona ivyiza bimujeko, ariko azoba ahagadutse ahantu h'ubweranyange, igihugu c'umunyu kitabamwo abantu. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi nikizoharuruka kwama. Mwami Imana ndagushima kwino jambo. Ndazi ko umuntu aba hano ku isi yama yifuza kugirirwa neza no kuba umuhigwe. Ariko isi irafise ingene tubwira umuhigwe, turafise n'ingene twakuze tuvyumva tuvyerekwa. Ndasaba none ngo wugurura amaso yacu dutahuze ahari ubuhigwe ahariho. Unshoboze gutanga uko bikwiye, ushoboze n'abanyumviriza Mana kwakira ibikenewe. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya iratwereka ngo umuhigwe. Sinashatse cyane kuvuga umugogwa, ariko nshaka kuvuga umuhigwe. Ni watahura umuhigwe, ushobumva kwigushanira cy'umuhigwe, uco gitahura. Yeremiya yari umuvugishwa n'Imana. Igitabo ca Yeremiya kitwereka ingene Imana ihagurutsa umuntu, ikamuhagurutsa ari mu myaka mito, ari akiri jeune umuyabaga, ikamubwira ko yari imuzi, yari yamuteguye kuva kera kugira ngo abe umuvugishwa w'amahanga. Tubona Imana ihagurutsa umuntu atinya, afise ubwoba, atazi neza ingene azohagarara imbere y'abami n'abakuru kugira ngo babwire ivy'Imana ivuga. Ariko Imana ihagurutsa, ihamagara agahungu gato kagasore katagira ivyo kabonye vyinshi nka experience, ariko Imana igahamagarira kumviriza ico Imana ivuga kugira ngo kavuge ico Imana ivuga. Iki gihe Isirayeli yari yarasubiye inyuma, bari barasubiye inyuma. Uguhimbaza Imana kuni kwari kukiri mu buzima bwabo. Bari baratanguye kwishima kuko bari barashitse mu gihugu c'isezerano, baravuga bati ivyacu turabifise. Bari batanguye kugubwa neza. Rimwe na rimwe babona yuko ubuzima ari ubwo, batangura gukura imitima yabo ku Mana, imitima yabo batanguye kuyerekeza ku bigirwamana. Ariko si ico gusa, batangura no kwiyumva yuko bashoboye, batangura kumva yuko bashoboye, ico bakeneye baraciha, ico bashaka barakirondera kandi barakironka. Ukeneye ikintu cyose arafise uburyo bw'ushobora kukigura. Haca haduka ukwibeshaho nabi, ukubaho nabi, habaho ubuzima bwo gusenga ibigirwamana, ubuzima bw'ubusambanyi, ubuzima bwo kurondera cyane itunga kurusha Imana. Isirayeli isubira inyuma, iva ku Mana. Imana irahagurutsa agahungu, akagahungu Yeremiya, irakabwira yuko yari ikazi kakiri mu nda kwa nyina wako, kakiri urusoro mu nda, yarinda kuzi, ariko nagushizeho mu gihe nk'iki kugira ngo uzuvuge ivyo nshaka kuvuga. Nashize amajambo yanje ku kanwa kawe, uzohagarara imbere y'abakuru n'abahambaye, ntugire ubwoba nije ndaguhamagaye.
murumva ko uyu mwana yari afise ubwoba, ariko yaremeye avuga ati ndashaka kuvuga icyo uvuga. Tubona rero Yeremiya ari umuhanuzi, abize ibya Bibiliya bavuga bamwita ngo n'umuhanuzi arira w'amarira. Ubuzima bwiwe bwose yabumaze ari mu marira, arira, hanura, ahamagarira abantu kugaruka ku Mana, aca mu gisagara arira, atakamba arira, ababwira ngo bagaruke ku Mana. Yabimazemo imyaka irenga 30 ari umuhanuzi arira, avuga yuko hari ikintu kigiye kuba niba atagaruka ku Mana. Nukuvuga ngo hari abakuze bakura bamubona arira mu ibarabara, baravuga bati uyu ni mumureke n'umusazi kuko twakuze tumubona gutya. Hari igihe rimwe na rimwe abantu bamenyera bakabona bati none ko ibyo mbamwo naho bavuga ngo ni bibi, ko munataka ibikimbako, ko munatangorane mfise, icyo nshaka ndaciha, none mwe mundushiki canke mushaka kumbwira ko Imana yanyu ariyo. Benshi no munsi bariko barasuzugurwa, ariko nashaka kuvuga ngo ivyo turiko turavuga yuko Yesu agiye kuza ni ivy'ukuri. Yesu azogaruka. Bishobora kuba bimaze imyaka ibihumbi bingahe tuvuga yuko Yesu azogaruka, ariko ndabishingira intahe ko na mpwemu y'Imana bishingira intahe yuko hari uwo munsi Yesu azogaruka. Ikimutebeje no kurindira yuko wewe nanje dutunganya ubuzima bwacu. Muri ico gihe ariko ararira, abantu bari baguwe neza. Harageze n'igihe mu gice cya 15, mu gice cya 12 Yeremiya agira ibibazo byinshi. Usoma igice cya 12 muri Yeremiya, aragera hano arazazanirwa, aravuga ngo none kubera iki umunyabyaha ari uri kwaratera imbere? Mana uri kumbwira yuko bakwiye kwihana bariko bakora ibyaha kandi ugiye kubarandura. Gice cya 12 aca tanguza ibibazo, kubera iki Mana mbona umenga umunyabyaha ni ariko gubwa neza? Inyishu yacu ndashaka ngo tuyirabe muri iki gice cya 17. Umuhigwe ninde? Yeremiya ariko araraba abona umenga uwo muntu ari mu byaha aguwe neza. Kubera iki? Kubera iki aguwe neza? Aramuraba akabona abantu baratwenga, abantu baranezerewe, ni munezero. Hari igihe twibaza yuko kugubwa neza n'amahigwe ari imyanya myiza yo kunezerwa. Iyo ufise icyo wiyofra, iyo ufise abagenzi bagutwenza, ukiyumvira uku niko guhigwa. Amahigwe benshi turiyumvira yuko uguhigwa ari ukuronka icyo ufungura, aho urara, kumbure ukaronka n'ibigutwara canke n'ivyo ushobora kumva yuko abantu bose baguca ko bavuga ngo ndabugize, turabugize. Ahandi naho mu gisirikare ordre bose bagaca bahaguruka kuko umukuru ashitse. Abantu bose bariyumvira uguhigwa icarico. Umuhigwe ninde? Murabona hano hari abantu bariko baranezerwa, baratwenga. Uri kurabaraba bose bariko baratwenga, okwibaza ko bose bahiriwe. Ariko nashaka kuvuga umwe yaravuze ngo hariho amasourire plastique, intwengo za plastique zitari naturel, kuko birashobora kungora kuba mu bantu bariko baratwenga ariko mu mutima wanje ndiko ndarira. Bahava bambaza birebire, bahava bambaza igituma nanje ntatwenga. Reka basi ndabereke ko nanje nezerewe, reka ntwenge. Hari amasourire ari forcé. Hariho n'abantu baba mu bintu umutima wabo utabanezerewe, batanezerewe ubuzima bariko barabamwo, ariko kubera igihari n'ikigwi barimwo bakabwira bati oya ikuremo izo nsinga mu mutwe, ryohegwa, sambuka, ubuzima ni bumwe, ubuzima si bubiri, mu kuzimu nta fungurwa, mu kuzimu nta ambiance. Nivyo mu kuzimu nta ambiance, mu kuzimu kuba atamenye Imana na marira ngo gutya insya z'amenyo. Umuhigwe ninde? Iki ni kibazo isi yose iri kwiribaza, kuko twakuze bafise ingene badefinisa umuhigwe.
basigura umuhigwe. Umuhigwe nobaza iki kibazo ngo mwandike umuhigwe, umwe wese yo afise ico yo kwandika. Bamwe bo kwandika bati umuhigwe no ufise icaha, ico yiha n'icaha abandi. Ariko kandi afise ico yiha, mugabo ingwara, amaganya n'umubabaro bikaba bimwujuje, afise ivyo yiha n'ivyaha abandi. Umuhigwe ninde? Tubona kino gice duhereye ku murongo wa 5 Yeremiya gice 17 umurongo wa 5 aravuga ngo aravumwe canke uri modi canke uri musi y'umuvumo, uri mu gihushane cyo kuba umuhigwe. Ameze gute? Bibiliya imbwira ngo nuwizigira umwana w'umuntu. Nuwizigira umwana w'umuntu agashira inkomezi ziwe mu mubiri wiwe. Abenshi barabonye yuko kubera bafise inshuti zishika aho bashaka ko bashika, kubera bafise inshuti zifise, abandi barabonye yuko kubera dufise inguvu, amagara n'ubwiza, turabahigwe, turafise avenir. Mugabo Bibiliya iri kwimbwira ngo uravumwe, uri munsi y'umuvumo, uwizigira umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu arahinduka. Umwana w'umuntu arahinduka. Ikidahinduka ni kimwe gusa, ni Imana idahinduka. Umuntu arahinduka. Arahinduka yabishaka, niyo atabishaka asanga yahindutse. Kuko ivyo abona, ivyo ahura navyo birafise ico bikora ku buzima bwiwe. Inshuti ishobora kuba yarakwemereye yuko uzopfa guheza ishure gusa, uzoca winjira muri kariya kazi canke muri rya shirahamwe. Ariko nashaka kukubwira ngo umuntu arahinduka. Birashobora kumugora yabishaka, ariko Imana yo mu ijuru yugaye nta wugurura. Ni nk'uko iyo wuguruye ntawe ushobora kugara. Umuntu arahinduka. Abandi barishimira inkomezi zabo. Bibiliya iri kwimbwira ngo uyagendera mu muvumo, kuko inguvu zawe nazo nyene niho zishimira zirahinduka. Bamwe barababwiye bati uruwa grave, uruwa top, uri top, ntawe usa nawe. Ariko abo nyene bishimiye ivyo bababwiye, rimwe na rimwe nibo bananiwe kubaka ingo zabo. Birababaje kuko uwari afise ico bita ngo n'ubwiza, sinzi igituma bitagenze neza. Wa wundi batabona, niyo bashitsi baje batamuhamagara ngo aze kuramusa abashitsi, uyo niyo yubatse urugo rurakomera. Kuko yari afise uwo arondera, uwo yizera, uwo yizigira, uwo nawe yamwubakiye urugo. Hari umuvumo igihe twishimiye ivyo dufise. Bamwe turavuga ngo ndafise diplome. Diplome yanje nta numwe asana, nta numwe ayifise muri kano karere, nta numwe ayifise muri kino gihugu. Abandi baravuga, nabonye umukongomane ejo bundi avuga ngo je défie quiconque. Ndateye umuhigo umumwe wese. Uwibaza yuko ndusha amahera aze duhangane. Aze duhangane. Ikikwereka yuko ndamurusha amahera, bose ndabarusha amahera, tuzane carnet de chèque, tu voyage i Paris, tugendere kuri Champs-Élysées, twinjire chez Versace, twinjire chez Chanel, twinjire dutore impuzu, umwe wese agure kuri carnet de chèque. Aje kugura izo mpuzu acaziturira. Ndamufise muri audio video, ariko aravuga ngo je défie kuri televiziyo, je défie umuntu yibaza ko ndusha amahera naze duhangane. Inosi irakwereka yuko iyo ufise ivyo wiha, iyo ufise ifaranga, abantu bose baravuga ngo ujya muntu arabayeho. Ariko nashaka kubwira ngo wewe ni faranga urashobora kurijana buke buke kandi neza ugashikayo no mu muriro. Neza ukagenda buke buke ari ukazoshikayo. Umuhigwe ninde? Uno munsi turatibanga tugatakaza ubuntu kuko twiyumviriye ngo uriya azotuma mba umuhigwe, kanaka azotuma mba umuhigwe, ninagwa kuri rino faranga ubuzima bwanje buzoba buhindutse, nzoba umuhigwe.
bamwe baradandaje imibiri yabo, badandaza imitima yabo, badandaza ubwenge bwabo, batandaza akazoza kabo kugira ngo bashike aho ko bazoba bahigwe. Bibiliya irambwira neza ngo aravumwa, ahubwo ni nkuko yovuga ngo ntariko agendera mu muhigwe bw'Imana, ariko agendera mu muvumo, kuko yizigiye abantu yongera yizigira inkomezi ziwe. None isi kwifisi nyene tubwira umuhigwe, Bibiliya idusigurira iki kuvyerekeye umuhigwe? Bibiliya ikitangura kuvuga, umuhanuzi Yeremiya ariko arabivuga, mwibuke abo yariko arabibwira. Yariko abibwira abantu bavuye ku Mana, imitima yabo itakiri ku Mana, bafise des alliances cyangwa bafise amasezerano bagiraniye n'abakuru bamwe bamwe, bafitaniye amasezerano bagiraniye n'abantu bakomakomeye n'abandi bami. Biboneka yuko bavuga bati nta uzodukorerako, nta numwe azokora ku byacu. Igihugu cyangwa icyo dufise, aba bami bavuga ngo igihugu cyacu cyangwa ivyo dufise nta kibazo dufise, kuko turafise ama alliance hirya no hino. Isirayeli yari yaravuye ku Mana, imitima yabo ntiyari ikiri ku Mana, barondera ivyubahiro, ukwinezereza niko kwari kuzuye muri kino gihugu cha Isirayeli. Ariko Yeremiya Imana imuhagurusa kuvuga yuko hariho umuvumo. Iyo Imana nyene ishobora kuvuga ko hariho umuvumo, niyo yasubiye kuvuga ku vyerekeye umugisha. Muri Yeremiya murahazi, no mu gusubira mu byagezwe, Bibiliya iravuga ngo hitamwo, shize imbere yawe umuvumo n'umugisha. Abenshi dushaka umugisha, ariko nuko iyo dushaka guhitamwo, duhitamwo ibitujana mu muvumo aho guhitamwo ibitujana mu mugisha. Kuko ibitujana mu mugisha bisa no guca mu nzira imeze gute? Ipfunganye. Ibijana mu mahonero bisa n'igihe uca mu ibarabara abantu bose bariko baracamwo, ariko ryoroshe, atanu ugusita, atanu ukubaza, ukora ivyo wigombeye. Yeremiya Imana imuha rino jambo, iramubwira ku muhigwe. Aha niho tugiye kumara umwanya. Umuhigwe huko Imana imusigura. Umuhigwe asigurwa n'Imana ameze gute? Haleluya. Umurongo w'indwi dusomere. Umurongo w'indwi gusa. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Ntibavuze ngo arahiriwe umuntu afise ibihinda, amakonte yuzuye. Ntibavuze ngo arahiriwe umuntu afise abantu bose baguma bamuvuga. Ntibavuze ngo arahiriwe rufise urubyaro rwinshi nkuko abarundi twari tubivuga. Ntibavuze ngo arahiriwe umuntu afise amashure menshi, kuko ayo nyene canke ivyo wishimira bishobora kubera umuvumo canke ikibazo. Ariko Bibiliya ivuga ngo arahiriwe uwizigira Uhoraho. Ariko Uhoraho nawe akaba ivyizigiro vyiwe. Heureux, béni soit celui qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Arahiriwe ufise ivyizigiro vyiwe mu Uhoraho, kandi Uhoraho akaba assurance. Reka dukoreshe ijambo, akaba assurance yiwe. Iyo bakoresheje assurance, nashaka kuvuga kuri assurance y'imiduga, cyane cyane nka assurance ammonium. Iyo bita ammonium, no kuvuga ngo iyo bakugonze, niyo ugonze nta kibazo ugira, imodoka yawe bayisubiramo nka shasha, kuko wakase iyo assurance. Arahiriwe uwizigira Uhoraho, kuko Uhoraho ari ubyizigiro vyiwe. Ukwizigira ni kimwe mu bintu uno munsi biriko biratakara, kubera twahemukiwe, kubera benshi bahemukiwe, baragera ahantu bakavuga ngo nta kintu na kimwe ukwiye kwizigira. Bamwe bagana postinga ku ma profile yabo bati jewe nta na kimwe nizigira, j'ai confiance mu kintu na kimwe, nta confiance mfitiye mu kintu na kimwe.
ariko nashaka kukubwira ngo ibintu birashobora guhinduka, ariko Imana yonyine niyo ukwiye guplasamo confiance yawe, kuko niyo idahinduka naho isi n'ijuru byohinduka, icyo yavuze kizogumaho, kandi n'Imana idahinduka. Confiance isigura iki? Confiance isigura ngo ivyo uwo muntu ambwira, nimba ari Imana, ivyo Imana imbwira ndavyemera vyose, kandi sinza kubisuzuma. Gusa iyo biva ku Mana nta bwoba mfise, kuko mfise confiance ko icyo imbwira ari kinzanira neza. Nta bwoba mfise kuri yo. Imbere y'uko mbaho yarinzi. Urazi banterura atabubasha mfise, ndi umwana ndi umubebe, bakantereka ahantu, hari nabo batereka mu mirima bakarima inzoka ntizibage. Abatereka mu mirima, haleluya. Ninde gukingiye? Mbega n'ingufu zawe zagukingiye? Aho bagusize, aho bagutaye, bamwe mwarakorotse muva hejuru ku nzu, abandi mwavuye hejuru ku bitanda byo hejuru, ariko muracari bazima, ubwenge buracyakomeye. Gute utokwizigira iyakurinze ko nuno munsi ishobora kukurinda? Kubera kuhindukiza uno munsi ugasigara ufise ivyizigiro muri wewe no mu nkomezi no mu bwenge no mu strategy. Harahiriwe uwizigira uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Ubuzima bwacu tukwiye kubeshwaho no kunezererwa no guhimbarirwa Imana yonyene. Ivyizigiro ni iki? La confiance ni iki? Abenshi baratakaje confiance, ivyizigiro mu Mana. Kubera iki? Kuko ivyo bari bizigiye byo kuri ntiyari Imana. Rimwe na rimwe turavuga ngo Imana yagize iki, yaduhemukiye, ariko ikibazo niyo canke warayibesheye. Igihe rero ugendera mu byo wishizemo ko ari ukuri atari ukuri, hanyuma ntibishike ugacubishira ku Mana, iyo Mana je siyo nizera. Wahemukiwe n'ivyo wishizemo n'ivyo wibwiye bitavuye mu cy'Imana yavuganye nawe. Igipimo ni ijambo ryayo. Abenshi turahagarara ku bintu, ivyo bintu bikaba bihwanye n'ivyo twipfuza n'ivyo twishakira twebwe nyene, tugaca tubihindura isezerano ryaho Imana rivyimbwiye. Niyo bitashikanaho bacambwe ngo Imana wampemukiye, ariko Imana ntihinduka mu ijambo ryayo. Bibiliya imbwira muri Yeremiya nyene ngo iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Ipfa kuraba gusa ko ari ijambo ryayo. Nikurikira wewe, ariko wewe nimburi kukurikira uhoraho, uhoraho ari nyuma yawe kugira ngo gushitse kw'imigisha. Uhoraho akurikira ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Bamwe twakurikiye amajambo ntazi ko ari ay'Imana, ariko icyo Imana ikurikira iri nyuma y'ijambo kugira ngo irishitse. Harahiriwe ababitse ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Harahiriwe abizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyabo. Nguyu Umuhigwe, uyu muntu kubera batavuze ivyo afise, ubutunzi afise, ariko ndashaka kuvuga ngo naho batabivuze ubutunzi bwiwe buri muri iyo Mana yizigiye. Muri iyo Mana nyene hari ukugirirwa neza. Muri iyo Mana nyene hari intsinzi mu bihe by'ingorane. Muri iyo Mana nyene hari gukira ingwara. Muri iyo Mana nyene hari n'umugisha w'urugo. Muri iyo Mana nyene hari umugisha w'uruvyaro mu gihe c'Imana. Muri iyo Mana nyene niho hari umugisha. Reka gukurikira ibintu, rondera kwizigira uhoraho, kuko mu muhoraho niho byose bitekereye. Bitekeye muhoraho. Ivyo ukeneye byose kugira ngo ubeho neza bitekeye muhoraho. Ukwiye kwizigira n'uhoraho wenyene, akaba assurance y'ubuzima bwawe. Ubugingo bwacu rimwe na rimwe turiyumvira tukavuga tuti nta wose byose. Bamwe
twagiye twumva baraza mu masengesho, abandi bagakurira no mu ishengero, ariko bakaba bafise muri ya filozofi canke ya ma principe canke za ngingo isi ivuga ngo nukuvomerera zose ntawuzi uruzokwama kare. Reka nze mu masengesho, ariko kandi barambwiye ko kujya gatanu hari umuntu agukoreza ko gusa. Kuwa kane uri kujya gatanu, kuwa Mungu uri mu masengesho, kuwa gatatu uri mu kujya gatanu, kuwa kane uri mu masengesho ngaha, kuwa Mungu uri kuratazira. Ariko uwo muntu kuwa gatatu yaguhaye amazi y'ukoga, wagukura imivumo, amazi y'ukoga gukura imivumo, yaguhaye akantu wambara gatuma gakwega imigisha. Uhejeje kuvugana nawe wamuhaye ya mahera agiye kujya, ariko kandi ntuzi yuko umuhaye amahera kugira ngo akugurishe ko impwemu mbi. Iyumvire aho Satani ahendera abantu, kujanira amahera umuntu ukamubwira uti mama dayimoni akomeye, rondera amadayimoni ushiriramwo, kandi ushiriremwo twatundi dukomeye, twatundi dukwega abantu, ugaca usohora amahera yawe ukagura amadayimoni. Waheza kugura amadayimoni kuwa Mungu canke kuwa kane mu masengesho, ukaba uri mu masengesho uri kuravuga ngo Mana mpezagira, Mana mpezagira, Mana nshaka kukubona. Nashaka kukubaza, yo kubwira iti ninabikora uzobavuga ni kujya gatanu. Abandi benshi ahubwo izo mpwemu mbi nyene baguze bagiye kurondera zikababuza kwiyagura no gusenga mu Mana. Abantu bari bararondera imigisha ariko barahushije. Harahiriwe, arahezagiwe uwizigira uhoraho gusa, uhora akaba ivyizigiro by'ubuzima bwiwe. Ntimwomenye ingene bibabaza Imana igihe umuntu amaze kugera ahantu avuga ngo byarayinaniye reka ndayifashe, kandi igihe wari uruyoya utigeze uyifasha. Birababaje igihe umuntu ashobora kuvuga ngo yatevye reka nanje ndakwereke ingene ashobora kubirondera. Amajwi y'iruhanda kubwira ngo kanaka yarabikoze none uno munsi afise ibi nibi. Bamwe tukaca tuherekeza abo bantu kugira ngo natwe tuze turonke ivyo nivyo. Tugaca duherekezwa na kakajambo Satani akunda cane, mugabo umenga gasizwe ivy'Imana. Munkurikire neza, akajambo duca dushirako kenshi, duca tuvuga ngo nta kibazo ni wabironka uzokwihana. Nta kibazo, Imana ni nyembabazi, uzokwihana. Nashaka kubabwiza neza ukuri ko aho kajambo na kajambo Satani akunda. Satani aranka kwihana kukuri, ariko igihe ariko aragusunikira mu gukora ibintu akubwira ngo uzokwihana n'abandi niko bameze, abashaka kugufatirayo, akubohereyo, akurungikirimo impwemu mbi ziwe zikubohe, byanke yuko ushobora kuzoba uwidegembya mu Mana. Hahiriwe uwizigira uhoraho. Mu majambo make baca batubwira bati uwo yizigira uhoraho umviriza ingene ameze. Hano ndahakunda rero. Murongo w'umunani ameze gute? Dukurikire neza. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Azoba nk'igiti giteye hehe? Igiti giteye mu bugaragwa? No, igiti giteye iruhande y'amazi. Gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Kitumva izuba iyo ryatse. Gicumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Amababi yayo aguma ari itoto. Nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Mu mwaka wa sécheresse uruzuba ntirukizokwiganyira, kandi nikizoruhuka kwama. Ntikizoruhuka kandi kwama, kizokwama mu masaison yose. Ikibazo nibaza ahantu bwa mbere,
ikibazo cya mbere ni iki giti gitewe hehe? Uyu mugisha turiko turavuga, uyu muntu asa n'umuhigwe atewe hehe? Atewe hehe? Ikibanza atewemwo kirafise icyo gikora cyane mu buzima bw'iki giti. Turi kumwe? Ikibanza igiti gitewemwo kirafise icyo gikora mu buzima bwaco. Nico gituma atari ahantu hose dukeneye gutegwa. Nimba Imana idusaba itugereranya n'igiti, nashaka kubabwiza ukuri, si ahantu hose dukwiye gutegwa. Aho dukwiye gutegwa ni muri Kristo Yesu. Nico gituma mvuga nti utari muri Kristo n'umuhombe. Ivyo tuza kuvuga vyose arabibura. Ariko iki giti ngo gitewe ahantu heza, kuko gitewe iruhande y'amazi. Haleluya. Iruhande y'amazi. Iruhande y'amazi. Ico gihe, ico giti, ubuzima bwaco, hariho ubuzima buboneka, igiti murakibona, hari ico mubona. Ariko kandi hari ibice vy'igiti mutagira iki? Mutabona. Nico gituma uyu mwanditsi atanga kuvuga ibintu bitaboneka ku giti. Hari umugani w'Abashinwa, sindavuga mu Gishinwa kuko ntaco nzi, ariko uvuga, ndavuga mu Gifaransa ndawusubira mu Kirundi. L'arbre renversé par le vent avait plus de branches que de racines. L'arbre renversé par le vent avait plus de branches que de racines. Ni umugani w'Abashinwa. Igiti catwawe n'umuyaga cyari gifise amashami menshi kurusha imizi. Igiti gifise ibice bibiri, hari igice kiboneka, hariho n'igice kitaboneka. Ndashima kuko Bibiliya itangura kumbwira ku gice kitagize iki? Kitaboneka. Ico gice kitaboneka ngo ni imizi. Ngo gifata ya mizi yaco gaca gishorera hehe? Imbere, kija gushakisha ya mazi atemba. Kisha kurondera bwa buzima bw'ahandi gitewe. Ndashima kuko ubuzima bw'umukristo butava kubiboneka. Ibiboneka sivyo bikuru. Igikuru naho ushinze. Abashinze muri Kristo Yesu mumfashe muti haleluya. Ubuzima bwa gikristo si ivyo tubona biza kuza kugaragara bihereye ahataboneka. Ahataboneka nibwo buzima dukeneye gukomeza no kugwiza. Abenshi bagwije amashami y'ivyo bakora, y'ivyo bakora, y'ivyo bakora, y'ivyo bajamwo, ari mu mafere menshi, ariko nta mizi agira. Umushinwa acavuga ngo umuyaga urakwereka, umuyaga uragutwara, kuko ivyo bikorwa byinshi uri kuragaragaza nk'amabranche, nk'amashami, ivyo nyene n'ivyo umuyaga uza kwifatira, uguterure ugutware, nimba imizi yawe idakomeye. Icyangombwa mu buzima bwa mukristo n'ubuzima bw'indani ahataboneka. Abenshi turashaka kwishushanya no kugerageza kwigira ico tutari, ariko icoma tukashaka kurondera ko imbugingo bwacu bw'indani bw'imbere bwimbika gose ngo tuje kuvoma kuri ya mazi y'ubugingo. Uruzi rudatemba. Yesu yaravuze igihe kimwe, aravuga ngo unyizera wese imbizi z'amazi y'ubugingo zizokwiburuka ziva mu nda yiwe. Yariko aravuga ku buzima agiye kuzoha abamwizera, abashinze imizi yabo muri we. Umuyaga n'ibihuhusi birahari, bizoza, ariko niwo buteye iruhande y'uruzi, niwo buteye iruhande y'uruzi. Imizi yawe ikabiri capable yo guca kurondeza. Uko igiti gikenera ivyangombwa niko imizi yacu ija kurondeza kurusha. Aho uko imizi igenda kurondeza niko igiti kigira stabilite, niho gikomera, niho gishingwa, niho gituma udapfa kuzana agapower ngo kirandure. Niko usaba tronçonneuse, naho nyene ntushobora gushika mu mizi ukata amashami.
ayo nayo azosubira kumera kuko imizi iri indani. Ubuzima bwacu bwa gikristo buri handi hataboneka. Ntuzobona umuntu ariko arirenganira, uzutinye umuntu arondera Imana, uzutinye umuntu afite ibyizigiro byiwe mu Mana, Imana ikaba ibyizigiro byiwe. Aratandukanye n'abandi bose bari mu nta muntu wombwira nocako, n'abandi bantu hajya ubona piston. Haraba beshijeho ubuzima n'amapiston, ariko uratinya wubahe ushinze imizi yiwe muri Kristo Yesu. Uyo wenyene ni watanyiganyiga. Umuyaga, igihuhusi n'ivyaza bizorengana, birashobora gushira gutudega duke duke, ariko nasho bitwaye, kuko Bibiliya yahejeje ivuga ngo mu masaison yose igiti cama. Haleluya. Ndiko ndavuga kuri difference iri hagati, itandukaniro iri hagati y'ubuzima buboneka n'ubuzima butaboneka. Bibiliya intanguye kumbwira kuri bwa buzima butaboneka. Ibi ndashaka kuvuga ibyo ari byo. Ubuzima bw'imizi yinjiye indani ija kunywa no kurondera amazi n'ivyunyunyu igiti gikeneye, n'ubuzima bw'umukristo arondera Imana mu ijambo, aranyotewe ijambo. Aho ijambo riko riravuga, afise amabibiriya, afise n'amabibiriya asiguye, Bible expliquée, afise amaverse atandukanye, afise ibitabo asoma, afise gukoranira hamwe na bene data kugira ngo ashishikare yimba. Ararondera. Iyo hageze kuvyerekeye ugusenga, amasengesho ari indani, arashakisha ubuzima bw'Imana. Nibasunika, nibashitura. Ari abakristo bashitura mu masengesho. Sinzi nkoresheje terme murayumva. Imodoka cyane cyane zigenza amavitesi, iyo ibateri yaheze cyangwa ibintu byagoranye, baramubwira ati ewa nshitura. Hama mu gushitura murabizi ngene bigenda. Hari igihe abantu bakeneye, abantu basenga, batogotesha, agaca yicara ngaho kamenga nawe yasenze. Ari ahantu akeneye ko bashitura. Nivyo birashoboka yuko ukeneye ko bashitura, ariko please ntibazokwame bashitura. Ntibazokwame bashitura. Birashoboka yuko hamwe na bene data bashitura bikagenda neza, ariko genda ukoreshe. Wamuri kurashitura iminsi yose, genda ukoreshe. Koresha demarage. Ukoreye n'ubuzima bw'umuntu arondera Imana mu buzima bwiwe. Ntarindira kwa Mungu ngo asenge, ntarindira kwa Mungu ngo pastor avuge Bibiliya basoma, asoma buri munsi. Afise igisomwa ariko arasoma, afise amasengesho asenga, afise ingene arondera Imana, afise gukorana na bene data. Niba mubwira ngo mbega kuwa kabiri waragiye muri cellule famille, oya, arazi ko bwo buzima bwaharonkera, ariko kandi naho n'ivyo yaronse ari wenyene abisangiza n'abandi. Ubuzima butaboneka n'ubuzima bwo kurondera ijambo no gusenga. Turi kumwe? Ngo imizi ishorera imizi yacu. Ishorera imizi yacu. Ivyo tugaburira impwemu zacu birakomeye, nivyo bizoza kugaruka hanze, guseruka hanze. Ubuzima bwa mukristo buzogaragara hanze bivanye n'ivyo yagaburiye ubuzima bwiwe. Bw'ivyo imizi ubuzima bwiwe impwemu bwagiye gushakisha no kurondera ubuzima bw'indani mu buryo bw'impwemu. Reka tuze muri pratique gato. Gerageza mwiyumvire. Ufise umwanya uyuhe wo gusoma ijambo ry'Imana? Ufise umwanya ungana gute wo gusoma ijambo ry'Imana ku munsi? Reka mbaze ikindi kibazo. Birashobora kugushikira ufise ivyo ufungura ukamara iminsi wibagiye gufungura? Bihora bishika ukibagira gufungura kandi ufise ivyo ufungura? Ego. Ukaca bimaramwe iminsi. Oya. Ngo nibagiye gufungura, ngo maze iminsi 3 nafungura. Kujya muzi yuko bidashoboka. Nuko imibiri yanyu ivuga cyane kandi mukayumva.
icoma n'impwemu zacu zikarira kurya imibiri irira. Impwemu zacu zikarira. Uranyondesheje, 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 ngaburira. Impwemu zikavuga ati ngaburira, ndakeneye ijambo, ndakeneye amasengesho, ngaburira. Impwemu zacu zigakomera, zikarusha inkomezi imibiri yacu, kuko kenshi tuja mu vyaha kuko imibiri yacu yadominye irengana ubushobozi inkomezi z'impwemu. Icoma imibiri yacu ikavuga cane, ikatujya kurya imibiri, impwemu zacu zikatujya kurya imibiri yacu itujya. Mbega twovuga ngo tugomba dusenge iryo sengesho ngo Mana urampa yuko impwemu yanje ntayigaburire injya kurya umubiri unjya. Ni bande bomfasha gusenga iryo sengesho? Okay, Imana ibahezagire. Ariko abenshi twamanza kwiyumvira kabiri gatatu. Kubera iki? Turibagira kugaburira impwemu zacu. Bibiliya imbwiye ngo imizi y'ico giti, murakibona kiya giti, imizi yacu irinjira indani ikagenda igashakisha. Uko igiti gikura gikenera ivyo kigaburira byinshi, gikenera kugaburira amashami menshi, gikenera kugaburira umutumba wakuze wabaye munini, gikeneye kugaburira amababi, gikenera kugaburira ivyamwa biriko, kirakenera kurondera. Rero birababaje iyo umukristo ariko arakura mu myaka mugabo imizi yiwe ikaba iboneka hejuru gusa, ntigende n'indani ngo irondere. Niho wa muyaga niwaza uzobinura ico giti. Icambere twumvise ngo imizi, imizi yacu ikwiye gushinga muri Kristo Yesu no mu rukundo rwiwe. Imizi yacu isigura ubuzima turondera mu Imana mu ijambo no mu masengesho. Abanyefeso 3:17 havuga ngo Kristo abe muri mwebwe kubwo kwizera, mushinze imizi mu rukundo rwiwe. Nukuvuga ko imizi yacu ikwiye gushingwa mu rukundo rwa Kristo Yesu. Aho honyine niho dushobora kuvoma ibishobora kugaburira ubuzima bwacu bw'impwemu. Haleluya. Nukuvuga ngo ivyambere Bibiliya yavuze ntibiboneka, nibiri mu kuzimu, n'ubuzima bw'impwemu bw'indani. Reka tuduge hejuru rero haboneka. Igiti uvuye ku mizi, ikintu cambere utangura gushikako n'umutumba canke tige, n'umutumba. Uwo mutumba nawe ugenda uraguka, ugenda urakura, ukura bivanye n'iki? Ukura bivanye n'ivyo ico giti kizokenera gushigikira nk'amashami. Kuko tige cyangwa umutumba uhuza amashami n'imizi. Nico gituma no mu buzima bwacu bwa mukristo, iyo indani hamwe hataboneka hadakomeye, ivyo uzokora bizobura umutumba wo kubishigikira. Nagiye mbona abantu mu myaka y'ubuto bwabo bw'agakiza batarimba cane indani mu buzima bwo kurondera Imana n'ijambo ryayo. Nagiye mbona abo basindiye babashinga amabanga y'ibikorwa, haba byo kurongora abandi canke kurongora. Byabagoye kubera iki? Kuko ntibari bwagira umutumba ukwiye uva mu mizi gushobore kugaburira ayo mashami y'ivyo bikorwa bari bagiye gukora. Nico gituma iyo ukase igiti kugira umenye imyaka yacu, barambwiye ngo uharura utuzingi turi muri kiya giti, niho ubona imyaka igiti gifise. Mugabo birashoboka yuko imizingi ibisigura imyaka ingahe. Igiti kirakeneye gukomera kikaguka kuko kigiye gushigikira ibindi bikorwa byinshi. Tige, tronc, umutumba werekana aussi la stabilité, ugushikama no gushigikira amashami. Amashami nayo
nagomba mvuge ku mashami. Amashami yogereranywa n'ibikorwa ufise, amadomene ukoramwo y'imihamagaro yawe. Hari ibiti bifise amashami make n'ibindi bifise myinshi. Hari ibiti bifise amashami mato mato n'ibindi bifise amashami akomeye. Nashaka kubwira abantu bahamagawe bashinze muri Kristo Yesu yuko ukwishami rigenda rikura, bisigura ngo hari ibikorwa ugenda uhamagarirwamwo. Amabranche n'amadomaine n'ibihe cyangwa n'ibikorwa ufise uhamagariyemo. Nico gituma kugira ngo ubwiza bw'imfungurwa zavuye muri ya mizi bushike no mu mashami, biradusaba neza ko dutahura yuko hari ivyo Imana yaduhamagariyemo bitandukanye. Icambere, umuntu wese yabayeho ngaha ku isi arafise ishami nibaza ko ategerezwa kwitwararika. Ishami ryitwa umuryango. Nta numwe aba hano ku isi adafise uruhara ahamagarirwamo n'Imana ku kintu citwa umuryango. Ushobora kuba utaragira umuryango wawe, ariko hari umuryango uvamwo. Ushobora kuba warasohotse, ubu nawe ufise urugo, urakenera kwitwararika umuryango wawe, ariko kandi utibagiye n'uyu uvamwo. Abenshi mu bakristu baratwagiriza ikintu kandi nibaza ko ari ico, nuko hari igihe twibagira ikintu citwa umuryango. Nuko rimwe na rimwe benshi twitwararika ivyacu gusa n'ivyo dukeneye, ariko tukibagira yuko bimwe mu responsabilité duhamagarirwa kubamwo, turahamagarirwa kwitwararika imiryango. Bibiliya irambwira ngo udashoboye kwitwararika umuryango wiwe, il est pire qu'un infidèle. Ngo arusha ububi utizera. Kubera iki? Kuko atashoboye kwitwararika umuryango wiwe. Bamwe turiko turaja mu ijuru, ariko ntiturubahuka kubwira haba abavyeyi bacu cyangwa abo tuvukana ngo tubabwire inkuru nziza y'agakiza. None ico giti uri kuravomamo cyangwa ubwo buzima uri kurakira mu Mana buriko bumariki nimba utitwaritse ivyerekeye umuryango. Iki kintu nashaka kivuga kuko gikomeye mu mutima w'Imana. Imana itangura kurema umuntu, yashizeho umuryango. Muri uwo muryango yipfuza kwihishura. Ni muri uwo muryango nyene yakuye mu ihanga Israeli, une nation, kugira ngo yihishure. Ndavuga ku bamaze kumenya Kristo bariko barashurika bakomera, mwitwararike imiryango. Ikindi novuga cy'amashami, ndashobora kuvuga kandi amashami ivyerekeye ubuzima bw'ivyo nkora, vie professionnelle yanje, ivyo nkora, akazi nkora mu Kristo. Turakeneye kuba mu Kristo mu ishengero kuwa Mungu, ariko kuwa mbere ubu mu Kristo ku kazi. Ndakeneye amen zirutaho, kuko benshi bashaka kuba ba Kristo bari kumwe na bene data. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko bashika ku kazi, uburyo babayeho batukana nk'abandi, bavuga nabi ba bosi babo cokime nk'abandi, bajya mu gikundi cyo kuvuga ibintu bagiriza abandi, barondera imitego bategana, baragavura, ibipimo ntibingana, bashira umunzani utangana. Ariko kuwa Mungu bakaza kuvuga ngo Imana ishimwe, Imana yampezagiye. Narababwiye uwaje imbere aravuga ngo nashaka mumfashe shengero ry'Imana dushima Imana kuko bampaye akazi keza, ubu bandungise gutwara douane mu Gatumba. Haleluya, mumfashe, nari narabisengeye. Ni sawa, ariko aho urutwara service hagati mu gisagara, ubu ko bakujanye ku mupaka urashima Imana, mugabo hari igituma. Amashami yacu yerekeye ubuzima dukora, ivyo dukora bitagaragaza Kristo, nimureke gutumira n'abantu. Nico gituma batanaza.
ntibashobora kuza gukurikira uwo Yesu uvuga igihe akazi kawe bakabona ugakora cyo kimwe nk'abapagani. Ibyo bavuga ni nka wewe, iyo bagwavura ni nka wewe. Ndashaka kubwira n'abagavura kuri ration, aba jeune bari ngaha. Umuvyeyi yaguhaye ration, urazi yuko ration muza gukoresha ibihumbi 9,500. Amajana 5 nayo gusubiza. Haleluya. Mu bajene hari wihanye ico kintu, kuva uwo munsi abavyeyi we bamufitiye confiance itagira uko ingana, kuko ubasigaye asubiza 500. Amashami yacu yerekana ibikorwa dukora bigaragaza iyo ducinze n'ivyo turiko turajya. La vie professionnelle. Birababaje kuko kino gihe abantu bavuga ngo aho gukoresha umukristo vuga umukizwa, aho gukoresha umukizwa no fuma nkoresha umupagani. Bene data, ako gashavu niko gashavu keranda, tugahindura ibintu. Tugahindura ibintu kuko icizere nimba caragiye ni kubera aho dushinze tutigeze turondera cyane ngo ubuzima bw'Imana buhindura ubuzima bwacu. Tuvize ishami gusa rivuga ivyo muhiri wacu canke mu ishengero, ugasanga umuntu aritanga gose n'uwa mbere mu bikorwa by'Imana. Iyo abakozi b'Imana babarongoye bababwiye ikintu, bahashitse. Ariko iyo boss yo ku kazi akubwiye ikintu gati arimenya, ni wambeshejeho, Imana yanje ni imbeshejeho, ntutubeshere. Gutangure gutuka umukoresha urukoresheje izina ry'Imana. Ubahiriza igikorwa, vyuru bwizigigwa. Abafundi muri hano turashaka yuko bahindura izina, yuko abafundi bakijijwe canke abafundi bose ari abafundi bafo. Mwene data ari ngaha yarakoresheje intebe kuri mariage, nuno munsi aheje imyaka ingahe atarazironga? Imyaka ingahe? Imyaka 7 nararonka izo ntebe. Yakorewe n'umufundi, yatanze amahera. Harakenewe abafundi bavuga bati iyi commande ndayakira kuko ndayishoboye, iyi commande ntayo nshoboye. Jewe wankoreye intebe bamundangiye kubera ico kintu. Ati niyakwemerera nuko azuba bishitsa ku mwanya. Ico gituma namubwiye ko turakeneye agashavu keranda katubwira tuti twebwe abakristo bakijijwe babakizwa abafundi turashaka guhindura ibintu, hagaruka ivyizigiro mu bafundi. Abatayeri, haleluya. Abakora amatara n'amazi, haleluya. Hari abantu bakora amatara, bamwe barambwiye amatrick abantu bahora bakora. Ibintu byapfuye akaraba agasanga na ka interrupteur kapfuye, wacha kubwira ngo ikibazo kiri hariya muri plafond. Agaca yugurura plafond, agaca jayo. Agaca mara y'umwanya yicariye. Murazi ngene hashushe? Akacaza abiri vyuya nkuko ndiko ndabiri vyuya. Byari bikaze inzu yagombishe yose. Hakenewe ibikoresho ndabiravye neza ni nk'ibihumbi 200. Inzu yarigiye naho muri plafond yari yicariye gutya. Ugaca utanga ibihumbi 200 yaheza gukora agaca akora iki? Agaca akora ka kantu ka interrupteur. Amatara aratse. Genda usenga Imana kuko waruhatswe. Bafundi turakeneye gukizwa. Abakora amatara n'amazi, haleluya. Bazonyumviriza n'abatari ngaha. Turakeneye gukizwa. Ariko ikibazo kihari, kumbure ni aho abo bafundi bashinze. Mbega vy'ukuri barafungura kuri ya mazi y'ubugingo? Mbega bararondera ivyangombwa? Mbega barasenga? Mbega bararondera iki Imana ivugana ubuzima bwabo ngo ivugane n'ubugingo bwabo bahindure? La vie professionnelle irakeneye kuboneka mu Imana. Apana kuvuga ngo ibikorwa by'Imana ndabikorera mu ishengero. Ibikorwa by'umubiri nabyo
nkora mu isoko. Kuko umenga ibikorwa by'umubiri byo mu isoko ni iby'ibyaha. Uca wumva yuko mu ishengero ari mu bintu by'impwemu, mu isoko naho uragura ntugura. Ubuzima sibwo dukeneye nk'ubuzima bw'umukristo. Urazi iyo utaguriye umuntu muga akakubwira ati hari ahandi nabonye ariko niwabibura uzugaruke nzobirondera indwiza. Uwo muntu uramushorera naho yaba yakudugirije igiciro, wumva umushoreye kuko ngene yagufashe. Kandi baranabazanya batujya n'umukristo. Umunsi umwe nja mu isoko ndavuga nturazi mwene data akorera ngaha nyene. Arambwira ati mwene data uyuhe? Mwene data yitwa gutya kandi akorera ngaha nyene. Bwa wundi ujya n'umukristo nangura kugira ubwoba. Nariko ndamushingira intahe. Adujya n'umukristo. N'umukristo umwana w'Imana kandi yarakijijwe. Nangwe kuvuga birebire bacambwira ngo nta camwa turamujyako. Ndacisha make buke ndaraba ingene nsubira inyuma. Ku kazi bakeneye kubajyako ivyamwa. Nibiki wama? Ico wama si ico baguteye. Nikiva mu buzima wakiriye mu mizi hamwe yataboneka. Ni sawa? Ubwo nibwo buzima dukeneye. Izindi domaine nifuza kuvuga ko kuvyerekeye amashami ni domaine imihamagaro yanyu. Les appels au ministère. Imihamagaro mufise irakeneye kuba nayo ikomeye, ishobora kudistribute kugira neza kw'Imana ku bantu benshi. Bamwe mwarahamagariwe kandi imihamagaro yanyu ni ntabanduka, murayizi neza. Bamwe hari imihamagaro mufise, iyo mubonye umuntu ari mu kibazo kanaka imitima irabajya, murara mudasinziriye, abandi twisinziririye. Iki nico ncerekana umuhamagaro ufise. Kiye kubuzitiro abandi basinziriye. Ni giki? Hari kikubuzitiro kuko wabonye ikintu kitagenda neza, wifuza kugira ico wokoza kugira ngo ico kintu gihinduke. Iyo ico kintu kiri muri wewe, iyo niyo domaine y'umuhamagaro wawe ahuri. Hari aho bidashobokera ko bashobora kuja mu ibarabara ngo babone abana bari mu ibarabara ngo batahe bafungure, ariko hari n'abandi bajya bakiyongera. Aho hari imihamagaro yabo yerekeye yuko hari umuhamagaro Imana ibuhamagarira gufasha bajya abana canke izijya mpfuvyi canke bajya bapfakazi. Hari abantu Imana yacishije mu bibazo bitandukanye bigomba gusa nk'ivyo kugira ngo ivyure ikomeze cakindi yari yarahamagaye ku buzima bwabo, ariko no munsi ntibariko barakibona. Iyo ni imihamagaro yanyu ngo mushikire abatarashikirwa. Abenshi nuko tugwanira gushaka guhagarara imbere kugira ngo twigishe, ariko ibibanza dukoreramo ibikorwa by'Imana biratandukanye kandi ni byinshi. Ndashobora kuba biro yanje iri mu gushikira banyarucari hariya, kubafasha kubasubiza mu ivyizigiro, kutabaterera ivyo naronse, ahubwo kubafasha kugira ngo bagarukane ivyizigiro ko ari Imana igira neza. Imihamagaro yanyu, amashami akeneye gukomera ngo ashike henshi. Abandi mwarahamagariwe mu bikorwa by'ivuga butumwa, shikira benshi, genda, reka kuguma muyugaranye, shikira benshi. Abandi mufise imihamagaro kumbure y'ukwigisha, igisha. Mufise imihamagaro kumbure y'ugushigikira, gusapotinga ibikorwa, nk'abapartenere bashigikira ibikorwa by'ivuga butumwa canke ibikorwa by'Imana. Bikora unezerewe, bikora unezerewe ko nuwo hari domaine muhamagaro wawe. Ushobora kudashika ibwambarangwe ariko karungika babiri bashaka kuja kushikira abatakaye ibwambarangwe, muzoba mujanye kuko babashikikiye mu byo Imana yaguhezagije. Ayo n'amashami. Rero Bibiliya ni kwitwita imboga, iri kwitwita ibiti. Ayaya, ni muri mboga, muri biti. Ibiti bishobora gushora imizi ariko kandi bishobora gushora n'amashami. Mushike kure. Ihamagagwa ryacu ni ukushikira batarashikirwa. Mbariza mugenzi wawe ati ishami ryawe waribonye? Ashobora kuba atararibona, mugabo rirahari. Hariho domaine, hariho iby'Imana iguhamagarira ko. Twese turahuriye ku kintu cy'umuryango twacumvise.
ariko hari n'indi mihamagaro ubuzi butandukanye Imana itugombamo. Amababi Bibiliya yambwiye ngo amababi yacu agira iki? Aguma atotahaye. Amababi yacu aguma atotahaye. Amababi iyo atotahaye asigura iki ku byerekeye ubuzima bw'igiti? Asigura ko igiti kiri ahantu heza kandi gifite ubuzima bwiza. Amababi mu byo batwigishije bike mu byo nibuka baratubwira yuko amababi atuma igiti gihema. Igiti gihemera mu mababi. Ariko kandi amababi atuma yakira umuco wo hanze akawuhinduramwo ishobora kuba ivyunyu bigaburira igiti, photosynthesis. Ibi byose bitwereka ngo ubuzima bwa mukristo iyo afise amababi akora neza, agahema neza, haleluya, akaba afise gushobora kwakira ivyo hanze nk'uruzuba akabihindura ibintu byiza, ntabihindure kumabona ko ari bibi. Hari igihe amaso yacu akeneye guhinduka. Amaso y'abakristo bamwe arakeneye guhinduka. Iyo abonye akantu katameze neza nk'ikizuba, igiti kibonye izuba ntigica gijugumira. Igiti gitewe iruhande y'amazi nikijugumira kivuga ngo zuba ukuza niko ndaguhinduza amababi yanje kugira ngo nshobore gukoresha ivyo nkeneye mu buzima. Mu Kristo ntuzugira ubwoba n'ivyo uri kurabona biguteye ubwoba. Mu Kristo ntuzugira ubwoba iyo uri kurabona umenga hari ibintu umenga bigomba kugutera. Ntuzugira ubwoba naho uzobona mwene data umenga hari ibintu atagutahuramo cyangwa agomba kukugirira nabi. Hindura amaso ubone yuko ari igikoresho Imana ishobora gukoresha kukugirira neza. Muhindure ukubona. Tuhindure ukubona. Tuve muri bya bindi ngo raba neza. Wabonye ngene yakuravye. Nitangura kuvuga ubutumwa hari umuntu yicara hagati. Naratevye ndamumenyera. Ariko mu ntango yaranteye ubwoba. Kuko igihe cyose ndiko ndigisha yenda bigitsure. Akandaba cyane akandaba. Vuga none basha. Namugize iki? Ariko ngiye kuraba maze kwicarana nawe tumaze kuganira sanga n'umuntu ameze neza. Gusa iyo ariko araraba iyo biriko birinjira ahubwo umenga ariko arabibona. Ariko arabibona akacabona n'ibindi. Nanje rero iyo ntagira amaso meza ngwe kumugwanya atanica avuze. Bambwiye ngo mu Buyapani iyo wemeye ikintu, iyo waryohewe n'ikintu ugira ngo uzunguza umutwe. Iyo wacemeye gose kiryoshe gose uzunguza umutwe cyane. Cyabiyumvira barundi kaze twoja kwigisha mu Buyapani tukabona bose bariko bazunguza umutwe. Ututekera ibyaho ukagenda. Ahubwo bariko bavuga bati vuga cyane ibyo bintu biriko birinjira. Hari igihe rero twihenda kuko ivyo twabonesheje amaso yacu tukabona umenga ni igitero kiriko kiratugwanya. Nawe uriko arakugwanya. Vyongeye iyo uhora hari mu ruhande rwawe ninde? Nta numwe. Wewe suzuma gusa nimba uhagaze neza mu Mana. Ntugire ubwoba bw'iryo zuba. Ibiti rero bifise amababi yagutse azi gukora igogwa cayo, arahindura iryo zuba akarihinduramwo ibintu bishobora gutuma hibandanya rigaburira igiti. Umukristo ntugatinye ikigeragezo. Sindabasaba ngo mwihamagarire ibigeragezo. Kuko naho mutobihamagara bizoza. Ariko nimba ushinze neza muri Kristo Yesu, sanza amababi yawe, wakira uwo muco gukura ukeneye, hanyuma uhindure uwo muco, uhindure ibishobora kugufasha kubana n'abantu bafise imico itandukanye. Birashobora kugufasha kuzoba umuntu ashikira benshi. Nayo wiyugaranye ukaguma muri babandi jewe shaka gusa kubana na babandi jewe ushize mu bandi bantu ca numva ntameze neza. Menyera
kuja mu bantu bashobora kuguhanga n'ibindi vyiyumviro. Hari umuntu yamenyereye gutanga ivyiyumviro bikaba ari vya bindi nyene bidahinduka. Iyo uzanye ikindi ciyumviro aca arondera ingene gukuramo. Oya, akira ivyo biyumviro bindi, kuko ivyo biyumviro biza kwarishisa, kugwiza ubumenyi bwawe. Ntuzi vyose, ntushoboye vyose, ariko akira kuguhangana n'ibindi bibazo bitandukanye n'ivyo wari kurabona. Umukristo rero nuhindura ibiboneka nk'ibibazo nabi, akabihindura kubigira neza, bikazomufasha gukomera no guporta no gutwara ivyamwa vyinshi. Amababi kandi iyo hari amashami meza akacaja ko amababi meza, akacabamba ko amababi menshi, ico giti abantu benshi bagira iki? Baza kucugamamwo. Baza kucugamamwo. Ntushobora kuja kugama imvura canke kugama izuba mu giti kitagira amababi. Mu giti cakomvomvose atakintu na kimwe kihari. Uco kironderera iki ico giti? Iyo cumye kitagira nibabi na rimwe, amaso yawe acahinduka ukakibona nk'inkwi. Ntidukeneye kuboneka nk'inkwi zo gucana, dukeneye ahubwo kuboneka nk'abashobora kwakira abantu, abaremerewe, abarushe. Umukristo Bibiliya irambwira ngo ntihakave amajambo mabi mu kanwa kanyu. Uko mushoboye havemo amajambo ashobora kuremesha, gutera intege no kugirira ubuntu abayumvise bose. Bakristo dukeneye kwaguka, ariko kandi tukaba ikibanza ciza cyaho umuntu ashobora kuza kugukonfiya ko nawe udafise ico umuha, ariko akumva yuko aruhutse abigushikirije. Ngiki giti c'umuntu yahezagiwe. Haleluya. Yesu canke ijambo ry'Imana riko rirambwira neza ngo umuhigwe no umeze nk'iki giti. Iki giti ikintu candyoheye ngo cama ivyamwa igihe cyose, kuko kwama ivyamwa kwaco ntibivana n'ikirere, ahubwo bivana naho kiri. Ndabwira abakristo meteo, abakristo meteo n'abagendera ku kirere, mubona hameze gute ganani? Mumva bavuga gute? Akarere mukabona gute? Iyo akarere gahindutse, umukristo nawe gaca hinduka, nta mucezosha, ubu bintu byarazimvye. Aciye atubuntu bwiwe. Umukristo meteo nubona ibintu bihindutse nawe agahinduka, agahindukana n'ibihe. Ariko twebwe ntidukwiye kugendera kuri meteo. Mu buzima bwacu bwa gikristo ntidukwiye kugendera ku birere. Byaba vyiza, haba uruzuba, haba imvura, haba rushana, haba ibihe byose, ico turondera no kurondera gusa kumenya aho dushinze. Iyo dukura ubutunzi bwacu si mu biboneka, ni mu bitaboneka indani. Ivyamwa ntibiza ngo kubera ikirere kimeze neza byaciye bikoroka ku mashami, ariko ivyamwa byaje kubera igiti gishinze ahatuma cyakira ubuzima kikazana ivyamwa. Mubona ibihe bimeze gute? Mubona ibihe bimeze gute? Akajambo kanyuma yaciye avuga, yavuze yuko iki giti kidatinya la chaleur. No muri sécheresse, mu bihe by'ubugaragwa, iki giti kibandanya gitotahaye, kibandanya kandi kizana ivyamwa. Ntigitinya ubushuhe, ntigitinya imbeho. Iki giti kiguma kizana ivyo cyategerezwa, cyahamagariwe kuzana. Icanyuma acavuga ngo il est sans inquiétude. Il est sans inquiétude. Uwo muntu abayeho adafise ibimuteye ubwoba. Sindiko ndavuga yuko ibitera ubwoba bitahaba,
ariko iyo abonye hari ibintu bigomba kumutera ubwoba, kuko yizigiye uhoraho, uhoraho akaba ibyizigiro byiwe, aremesha umutima wiwe. ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ico ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bindemesha. Aheraheza avuga ngo nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako ibihe byose byo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho. Uwo ninde? N'umuhigwe yizigira uhoraho, yashinze imizi iruhande y'amazi adasuma, kandi yakira yama mu bihe byose. Nashaka kurangiza mvuga nti turi mu gihe turiko turiga igituma ubuzima bwacu bukura mu gusa na Kristo. Trimestre ya kabiri nico twama turiko turavuga. Turavuga la maturité, ugukura dusa na Kristo. Mbega hari ico bijanyemwo n'ibindi ko ndavuga? Ego. Ubuzima bwacu subuhagaze ahaboneka gusa. Ivyo dukora nk'amashami, amababi dufise, ivyamwa dutwara, bivanye n'ubuzima turonka igihe dushinze muri Kristo Yesu, mu ijambo ryiwe no mu masengesho. Ivyo bizohindura ubuzima bwacu duse nka Kristo. Gusa na Kristo si uko washatse kuvuga ngo ndashaka kumuba, ahubwo n'ukuri kurakora ivyo gusaba. Ivyo gusaba naho shinga imizi muri we, rondera Kristo, nyoterwa ubuzima bwiwe, agukigwa mu kubera umugisha abandi, hezagira abandi, ha agatutu abakuje ko bose bakire. Ntuvuge yuko bariko barakuremera, ahubwo bumvirize. Ivyo ushoboye urabikora, ivyo udashoboye ubireke. Bumwizigigwa, kuko Imana wizeye barakeneye kuyibona ko ari umwizigigwa, biciye nuko nawe uri umwizigigwa. Girira neza bose. Ibihe byo hanze ntibigaguhungabanye, ahubwo iyo ubonye ibihe byo hanze bihindutse, rondera cyane gukomezwa bya bihe birahataboneka indani. Ndagomba gusenga Imana. Dufashanye gusenga kubw'ino jambo twumvise. Sinifuza kugendera mu muvumo, kubera nizigiye abantu, kubera nizigiye ubwanje ibyo mfise n'icombi. Ibi nta buzima bimpa. Nakeneye kuba umuhigwe, nakeneye kuba nk'igiti gishinze ahantu hamwe gusa, ari iruhande y'amazi. Sinkeneye kuguma shingurwa hariya, subira nshinguka. Nakeneye kuguma muri we, nkagumamwo, nkaba muri we. Ni we buye rigumye mfuruka. Abubatsi baramutaye, baramusuzuguye, ariko nyine basuzuguye. Niwe ndiko ndavuga uno munsi ko ari we wenyene umwizeye atazombarama. Ibintu byose ku isi bishobora guhinduka, umwizeye nahinduka, akomeza ari sans inquiétude no mu bihe bigoye, akomeza kwama ibyabo. Abenshi bamwamurako bagahembuka. Mana, isengesho ryawe Mana, ndakeneye kuba mw'ico giti, ndakeneye gushorera imizi yacu indani mu ijambo ryacu. Ndashaka gufata umwanya wo gusoma ijambo buri munsi, gusenga buri munsi, kunyoterwa gukorana na bene data kugira ngo bamfashe gukura no gukomera mu byizere. Ndakeneye Mana ubwo buzima.